Umugambi ewe Burundi urambaye ni umugambi w'igihugu wo gukingira ibidukikije no gusubiza akanovera isi n'ibinyabuzima. Komine Nyabiraba uwo mugambi iriko irawurangura ifashwe mu mugongo n'ubushikiranganji bw'ibidukikije. Yihaye ihangiro ryo gutera ku misozi itambaye amatuta y'ibiti agera ku bihumbi 40. Kugira ngo uwo mugambi tuwukore twembi komine yacu Nyabiraba isanzwe ari komine ifise ibiti byinshi mu ntara ya Bujumbura. Nizera ko ariyo mbere ya mbere. Mugabo kandi turafise n'indi misozi tubona ko itari yambaye. Iyo turayambika rero. Kugira irangure uwo mugambi, komine yaratunganije amatuta y'ibiti by'imikaratusi, igereveriya, ibiti bibana n'indimo n'ivy'ivyamwa. Aho ni pepiniere twako twikoreye iraha komine nyene, pepiniere nini, mugabo kandi twaronse badufasha baduta mu mugongo ko ishobora gukorwa cyane mu kuduha amasashe no mu kudufasha gushiramwo ipfu byongereza twamaze gukora no gwaruka bice tumwe tugira rero ibiti byinshi cyane abo nabo ni nabo muri environnement jeje dukikije muri ministère de l'environnement baradufashije gose baraduha mbere n'imbuto kugira ngo dushobore gukora imibyaro neza. Turakora amapepiniere igihe cyose muci kenshi kubizwa n'abanyeshuri bakora mu bikorwa byo mu kiruhuko tumobiriza gwaruka cyane cyane dufasha ibyo bikorwa mu gihe cyo mu kiruhuko mu gihe cyo muci bagakora amapepiniere hanyuma tugaheza tugashira ibyo biti mu boho. Iki ni igihe tugeze mu cyo kubiteragira rero. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18/0 indongozi za komine zifatanije n'abenegihugu abanyonga bamoto n'ugwaruka ruri mu mashuri yisumbuye barateragiye imivyaro y'ibiti igera ku bihumbi 200. Uyu munsi twazindutse duteragira ibiti ku musozi bita Mutambu, Shene Mutambu. Umusozi rero ukaba uri nko ku misozi novuga ya Rusansuma nk'itatu. Hariho umusozi wa Musenyi, umusozi wa Raro, n'umusozi wa Kinama. Hanyuma rero umusozi kera wari ku biti binini kandi byinshi n'ibikoko byari bihari, ariko rero aho intambara itereye byaraheze abantu barabica, ndetse no mu gihe cy'intambara abasoda barabyikorako bakabisenya. Aricyo gituma aha usanga umusozi ugaragara. Twashimye rero kongera gusubizaho ibiti kugira ngo kumbure twambike uwo musozi umere nk'uko wahoze kera, kandi ntitwabitanga uno munsi kuko no ku mwaka uheze twarateye ibiti bitari bike ku ruhande rwo hirya. Komine Nyabiraba irafashe intumbero yo gushyira urwaruka imbere muri mwe n'ivyo bikorwa. Turamobiriza urwaruka mu bikorwa byose kuko twizera neza ko urwaruka arigo rufise igihe keke cyo kumara kuri nese kuturusha twebwe turiko turisumbura. Tukagomba kurwaruka ngo bikuriramwo bimenyereye kugira ngo rubone ko gukingira isi yago nabwo kwe kugiramwo uruhara kuko nk'uko nimba uje gufasha guteragira ivyo biti bizobikurikirana kugira ngo rubirinde abashaka kubyonona, hanyuma urwaruka rwacu ruzobeho mu buzima bwiza muri kazoza. Ibi nivyo muri kazoza turiko turabitera uno munsi, ni twebwe bizofasha hirya yejo twebwe urwaruka turabikundisha rero cyane urwaruka kugira ngo hirya yejo ntazohace asanga igiti hari umuntu ariko araconona ngo aheza arengane. Mugabo kubera ko twebwe nyene ari twe tuba twatanze ingufu zacu, tuba twatanze umutahe
azi ko yatanze umutahe rero arazi neza yuko abwirizwa kugikingira, nico gituma rero urwaruka dufata iya mbere. icyifuzo cyabo ni uko urwaruka rugira uruhara muri kazoza mu byerekeye gukingira ibidukikije n'akamaro ibiti bitewe ubu bizogira muri kazoza. no kugira ngo tubigishe bamenye akamaro ko gukingira ibidukikije kandi bamenye n'akamaro k'ibiti ko bizokenerwa mu minsi iri imbere mu kubaka amashure, gutarura ibiraro n'ibindi byankenerwa usanga igiti gikoreshwa. Biragaragara cyane ko urwaruko rwo muri komine Nyabiraba rumaze kunyurwa n'uwo mugambi ewe Burundi urambaye, rugira ko runashima kubona rutashizwe inyuma. Hama turashimira intwaro kuko nayo ntitwibagira. Intwaro ntitwibagira, iraduhamagara umwanya wose katubwira muti nimudufashe muri uwo mugambi wa ewe Burundi urambaye. Tukaca dushimira n'urwaruka kuko iyo turuhamagaye nago ruraheza rukabanguka rugafata iya mbere kugira ngo rukore uwo mugambi kugira ngo duteragire ibi biti. Rero muri rusangi icyo twohamagarira urwaruka uno munsi nuko twohamagarira ubutaje ngaha canke ubutavyitaba nawe nyene yumve ko uyu mugambi ari wiwe, yumve ko ari Burundi bw'uno munsi nejo ariwe uyu mugambi uzoheza ugafasha, yumve ko rero abwirizwa kugira ngo icaterereye, yumve ko abwirizwa gutanga ingufu muri uyu mugambi kugira ngo uheze ubandanye, umugambi wo gukingira ibidukikije uheze uje imbere. Namwe harya turiko twumva ko hariho hamwe bariko baterwa n'imyuzure y'amazi kandi biva kudakingira ibidukikije niko novyita. Natwe rero tugerageze nk'urwaruka Burundi bw'ejo Burundi bw'uno munsi nejo tugerageze kugira ngo dukingire ibidukikije, twikingire hakiri kare iyo ngorane iri kwiraba uno munsi ejo natwe ntizotubeko. Ako kamo k'urwo rwaruka rwa komine Nyabiraba kaje hageze, naho iyo komine ifise imisozi yambaye ibiti byinshi, biragaragara ko abaho bamaze kwibonera ingaruka zo kuba imisozi itambaye ibiti. Aha amazi aratera imihanire epfo, hakaba n'ibihomoka, ugasanga rero abantu bamerewe nabi bakanatwagwa, kandi muri icyo gihe usanga rero komine ikigira ingorane kuko baca baza gutabaza komine. Rero tugomba yuko tuhakingira kugira ngo amazi ntazaramanuka epfo gutera abenegihugu, ndetse ngo amazi atere n'isi ndimwa. Tuvuze mbere gukorana ni pepiniere y'imisuna, imigano y'imisuna kugira ngo idufashe gukinga ahantu usanga haza harabomagurika, ni nkaho ku nzuzi nyene kugira ngo izo nzuzi tuzikingire nazo, dukinge kandi n'ahandi usanga hadutse imanga kugira ngo ibintu bigende neza, dukingire isi ndimwa. Si ibyo byonyine gusa, tuba turaca imikobeko ku misozi yose igize komine yacu, kandi turabona ko ku by'ukuri urugero tugeze ko muri komine yacu rurashimishije cyane, kuko imisozi ya komine Nyabiraba ku by'ukuri irakingiye, myinshi iriko ibiti, hanyuma ahandi tuba duca imikobeko mu matongo ndimwa kugira ngo tuyakingire inkukura, kuko murabona ko iyo tudakingiye ayo matongo ku by'ukuri uburyohe bw'isi burahera. Je namasigurira abantu ndababwira nti murabe igitoki mwahora muca imbere y'amagume, mbega uno musi nico muca. Umwimbati twahora dusoroma imbere y'amagume, uno musi so dusoroma. Ni kuvuga ko bitera bigabanuka. Komine Nyabiraba yarinjiye neza mu mugambi ewe Burundi urambaye. Icifuzo cy'indongozi zayo nuko imisozi yose yambara kugira isi n'abayo bakingirwa ibiza by'inkukura, narirya ibiti bifasha kugabanya vya vyuka vya CO2 mu kirere. No kuvuga ko aho turiko turatera iyo misozi mvuze nitwashaka kuyiheza, hariho n'ahandi kwindi misozi nko mu Gasarara aho bisako dukingira kuri zo mukonko, naho nyine hari handi twabonye ko byo tuhateragiye. Mugabo kandi kiretse iyo misozi dukingira, turakingira n'amabarabara nayo mu guteragira ibiti ku mabarabara. Twebwe dufite umugambi ko ku citwa ibarabara byose, ko dufite mbere n'amabarabara menshi twaciye ashika ku 27 mikomine, turakeneye ko kuri buri barabara ryose duteragiraho ibiti. Ni kuvuga ko dushitse
aho dushira ibiti by'ishamba dutera iby'ishamba dushitse aha tumenya indimo z'abene gihugu cyo gutera ibiti bibana n'indimo mugabo bikaba ari biti biteza kuzoguma kwibarabara kugira ngo bidufashe gukingira iryo barabara byongere bikingire inkukura byongere bifashe kuduha akayaga keza n'imvura nko muziko bisanzwe biri. Yamara ibiti ntibipfa uko bitewe naho bitewe. Hari ibiti bibana n'indimo, ivy'ivyamwa n'ibindi binywa amazi menshi bigashobora kubangamira amasoko y'amazi. Hanyuma kandi twaragerageje mu mugambi gukuraho bijya biti by'imikaratusi biri ahegereye aho amazi ava kuko twasanze binywa amazi cyane. Ibi rero je ndafise ko ubuhamya akaroro cyo no kwita experience y'ivyadushikiye twebwe aho twari dufise captage y'ahantu twari dufise umugende w'amazi twara amazi muri zone Kigina kuri centre uwo mugende wavaho biti Karama. Hanyuma haca haza abantu rero bahafise amatongo bateragira ibiti juste muri captage nyene y'uwo mugende w'amazi adduction d'eau potable. Burya rero uwo mugende warakamye hagize kuja ku rehabilita turabura amazi dusanga nta nimara igikoroka. Ibyo bituca turabica uwo mugambi umaze kuza turabica turabikuraho turabirandura mbere ku metero 15 gushika no busi ndiko mvuga ibi amazi yaragarutse muri uwo mugenda amazi ni menshi ubu ariko byagaragara neza ko iyo tudakora ico gikorwa nukuri amazi yari yagiye pepe byari byayanyoye yarakamanganye ngabo no munsi iyo captage irimo amazi araza ku bwinshi kubaho tubikuriyeho. Rero nabandi nibumve ko ibi bintu batwigishije ibintu batubariye ko ari ukuri ko imikaratusi inywa amazi menshi. Rero twe turabikora turacari ku rugamba rw'uko ahantu hose amazi aca naho nko ku nzuzi no ku masoko byovaho gushaka metero 5